Wiriwe nanone shiti munywanyi ibiganiro byacu nga kuri Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubageza amakuru akomeye cyane abari ko aravugwa hirya no hino kwisi munyemerere turebere hamwe ibyo nizo ry'amakuru akomeje kugenda aravugwa muri uyu mugoroba nyine wo kwa kabiri itariki 13 myandagaro umwaka wa 2024 aho turaza kurebera hamwe nyine amakuru akomeje kugenda avugwa cyane turaza kugenda duhera nga mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma yuko hateganyijwe ibikorwa by'amatora nga mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kugenda havugwa amakuru agiye atandukanye cyane amakuru ariko aravugwa n'ubutegetsi bwa Gitega. Ubutegetsi bwa Gitega bubandanye butangaza neza yuko uwitwa Hussein Rajabu ngo yoba yamaze kuba yotabwa muri yombi nyine n'inzego zijejwe iperereza z'ico gihugu. Uyu mugabo wari ufise ijambo rikomeye nga mu gihugu cy'u Burundi bivugwa yuko yoba yarahungiye mu gihugu cy'u Rwanda kimwe n'abandi bagenzi be abandi nabo bari kumwe bakagenda bakwira hirya no hino kwisi. Nyuma yuko nyine amakuru yavugaga yuko mu mwaka wa 2015 bagerageje gutsembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza cyane ko nabo bari bafise ijambo rikomeye muri ico gihugu cy'u Burundi ariko ntibaze kubigeraho nyine bivugwa yuko yoba yotabwe muri yombi cyangwa se yoba yofashwe. Ariko kandi hari nandi makuru dufise ashobora kuba araza gutohoza ibyo ngibyo akaza kubihunyuza nyine nyuma yuko hari mwabo twajageze kugenda tuvugana nawe nabo nyine bagenda batubwira byinshi ku buzima bwiwe ndetse n'uburyo bugiye butandukanye. Ibi kandi biriko biravugwa mu gihe mu myaka iheze ubushikiranganji bw'umutekano bwaje bumenyesha yuko bwofashe imodoka zo mu bwoko bwa communauté double bine 10 ndetse n'amapikipiki ashika kuri 27 mu gisagara ca Bujumbura aho ivyo bikoresho ngo byogombaga ko byo kwifashishwa n'uyu hose anarongoye ishaka riri ku butegetsi ku gihe ca Petero Nkurunziza ariko ubu ngo bakaba yaramaze guhunga igihugu. Hari byinshi biriko bitangazwa na leta ya Gitega rero mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba abanyagihugu babashe kuba babuhugiyeho mu rwego rwo kugira ngo budakomeza kugenda babotsa igitutu nyuma y'ibibazo bikomeje kugenda byibasira iki gihugu cy'u Burundi. Turabirebera hamwe wowe ntujye kure ngaha muri aya makuru yacu hano kuri Burundi News TV. Hanyuma kandi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye azoba aramutswa umuryango Komesa kuva ku itariki ya 31 Gitugutu umwaka wa 2024 nkuko biriko biteganywa. Uyu munsi azaba ari uyu munsi ku itariki ya 13 Myandagaro umwaka wa 2024 umushikiranganje mu byo ajejwe arimo no gufashanya ndetse n'ayandi makungu ambasaderi Alberto Shingiro hamwe na Chiese Chapwepwe umunyabanga mukuru w'umuryango wa Komesa bashize umukono ku masezerano ari hagati y'igihugu cy'u Burundi n'iryo shyira hamwe. Ayo masezerano yemerera u Burundi gutunganya inama igira ya 23 izohuza ibihugu bishiga kuri 21. Iyo nama izoba ku itariki ya 31 Gitugutu umwaka wa 2024. Turaza kandi kuvuga no kurandi makuru akomeye cyane ariko aravugwa hirya no hino kwisi by'umwihariko aho hano muri Kongo muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo hakomeje kugenda hagaragara ibibazo bigiye bitandukanye nyine nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Akaba ari ibibazo byongeye kugaruka nyine mu gihe impande zombi nga muri Kongo zatanguye gahunda yo kubahiriza agahenge, akaba ari agahenge nyine kagombaga gutangura kubahirizwa ku itariki 4 z'uku kwezi kwa Myandagaro umwaka wa 2024. Ariko kandi gushika none ibindi bitero bishasha byongeye kumvikana mu bice bigenzurwa n'umuhari M23 maze nawo uza gutangira kurasa ku buryo bukomeye cyane ku birindiro by'ingabo za Kongo n'abafatanya bikorwa bizo ngabo. Ibi byaje gutuma rero abandi basirikare batari baceya baza gufatwa bugwate bakaba bakomeje kugenda nyine bafatwa nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ndaguhaye ikaze wiherereye hose hirya no hino kwisi wowe nkurikiye waba uri ngaha mu Rwanda mu bice bigiye bitandukanye abadukurikira ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko turabahaye ikaze ndetse by'umwihariko ndabahaye ikaze mwese abadukurikira muri mu bisagara bigiye bitandukanye abadukurikira bari hirya no hino mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine ndabahaye ikaze mu biganiro byacu abari ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye
mwese tubifurije kumererwa neza cane. Niba ari ku mugoroba turakwifuriza umugoroba mwiza, niba ari mu gitondo gira igitondo kiza cyangwa amanywa meza bitewe. Ikaze nawe dukurikiye hirya no hino kw'isi ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese tubahaye ikaze. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha hariya nyene vyonda ahanditse sabone kugira ngo ucaronke ibiganiro vyacu mu buryo bworoshe cane, ubashe kugenda ubana natwe gatanu kuri gatanu. Reka tuyatangurire ngaha mu gihugu c'u Burundi. Leta ya nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye rero irongowe n'umugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD ikomeje kugenda iracabiranya ndetse iranahuma amaso abanyagihugu muri ico gihugu cacu cy'u Burundi nyuma yuko hagiye kuza ibikorwa vy'amatora. Amakuru dufise nuko leta ya Gitega yamaze kugenda itangaza amakuru yuko Hussein Rajabu ngo yoba yamaze gutabwa muri yombi. Abantu bamwe na bamwe bakaba ariko bibaza uburyo leta y'u Burundi yoba yashitse mu gihugu cy'u Rwanda nyuma yuko amakuru ariko avugwa yuko nyine ngo uyu mugabo Rajabu Hussein yoba aherereye mu gihugu cy'u Rwanda kimwe n'abandi bahunze. Ibi rero akaba ari rimwe mu bintu byakomeje kugenda bituma umubano w'u Rwanda cyangwa imigenderanire hagati y'u Rwanda ndetse n'iki gihugu cacu cy'u Burundi nyine isa nahizamo agatotsi, ibyatumye General Neva yongera kugara imbibi zimuhuza n'ico gihugu c'icibanye. General Neva mu ijambo ryiwe yavuze yuko izo gahunda zigiye gukurikiraho zo kugara ndetse no gufata iyindi myanzuro ikakaye cane, ndetse ngo bikaba bishobora kuzosubira mu buryo nyine cyangwa imigenderanire ishobora kuzogaruka mu gihe nyine bamwe muri abo bantu bamaze kugenda bazanwa cyangwa bahererekanwa muri rusange. Bamwe mu bakurikiranira hafi ibera ngaha muri iki gihugu cacu c'u Burundi bavuga yuko abategetsi bayoboye barongoye CNDD-FDD cane bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye bavuze yuko bagerageje kuvugisha igihugu cy'u Rwanda mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bokohererezwa abo bagize uruhare mu ikudeta ku butegetsi bwa Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015, ariko kandi u Rwanda rukagaragaza neza yuko rudashobora kuba rwokora ibi bintu ngo mu gihe ari ibintu bizaba binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga ajejwe abari mu buhungiro. Ibi byarakaje leta ya Gitega ndetse bakaba bakomeje kugenda bavuga yuko nyine ngo ari byo bintu bizobyo yaratumye bugara n'iyo mipaka. General Neva rero akaba akomeje kugenda ashira abantu mu girahiro. Leta ya Gitega ibandanya itangaza neza yuko uyu nguyu nyine Hussein Rajabu yoba yofashwe akaba yoje kuba yofatirwa mu Rwanda, ariko abantu bakabaza uburyo nyine yoba yafatiwe mu Rwanda aho inzego z'i Burundi zoba zanyuze kugira ngo zimute muri yombi. Ariko kandi twagerageje kugenda tumenya byinshi bigiye bitandukanye kuri ayo makuru. Icambere twabashije kubandanya kumenya nuko bamwe mu bayoboye iki gihugu c'u Burundi bobashije kuba batubwira yuko ari tekinike ndetse n'ingamba nsha zafashwe n'igihugu c'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo abantu babashe kuba nyine boba bahugiye kuri ico gihuha. Bavuge yuko leta y'u Burundi yabiri mu matohoza ndetse n'amaperereza akomeye cane mu gufata abo bise abagizi ba nabi. Ni mu gihe rero by'umwihariko ngo batifuza yuko abaturage n'abanyagihugu bakomeza kugenda babutsa igitutu ko ntaco bariko bakora ku bibazo bikomeje kugenda byugariza iki gihugu c'u Burundi. Ni nako kandi yanatumenyesheje yuko ari nabyo byabaye mu kuvuga yuko General ari Guillaume Bunyoni nayo yoba yirotorotse ndetse nyuma akaza kuba yaragaruwe mu ibohero rikuru. Ibyo byose ngo ni ibinyoma biriko bihimbwa na bamwe mu bantu bahanga muri leta y'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo nyine bakomeze kurangaza abanyagihugu mu rwego rwo kugira ngo igitutu kive kuri leta cyuko hari ibibazo byinshi bigiye bitandukanye, haba ibikomoka ku gitoro ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye, inyuruzwa ry'abantu ndetse no mu rwego rwo kugira ngo ibikorwa by'amatora biteganyijwe nga mu gihugu c'u Burundi bizatangure kuba biragenda neza cane. Amakuru rero yemezwa niyo leta nuko uyu Hussein Rajabu yoba yafashwe, ariko kandi hari uwo twaganirije abamenyesha makuru bacu baganirije nawe bavuga yuko baherukanye mu misi indwi heze n'uwo Rajabu, ariko kandi bavuga yuko aho ari atekanye ndetse anameze neza nubwo badaheruka kuba yogaragara. Amakuru dufise atari ivumbi nuko nyine uwo nyine munywanyi wiwe yavuze yuko baherukana mu misi indwi heze, ariko avuga yuko yoba ameze neza.
kuko natanguye mbivuga ku bantu wenda batibuka neza ubushikiranganji bw'umutekano bwamenyesheje yuko bwofashe imodoka zo mu bwoko bwa kaminote double cabine 10 ndetse n'amapikipiki ashika kuri 27 mu gisagara ca Bujumbura aho ngaho ni mu myaka iheze aho nyine uyu mugabo byavugaga yuko yageragezaga kwinjira mu gihugu c'u Burundi ariko bikaza kurangira nyine bitamushobokeye ariko amakuru dufise nuko nyine ubu ngubu ahari kandi ameze neza atigeze atabwa muri yombi nyuma yuko guhera ico gihe yakomeje kugenda ageragezwa kuba iyo fatwa bivugwa yuko rero inzego z'umutekano z'ico gihugu cacu c'u Burundi zamushyize ku isoko ndetse by'umwihariko ngabasha kuba yohigishwa uruhindu ariko kumufata byorananiranye ubwo bushikiranganje kandi bwamenyeshaga yuko ari iby'umunyapolitike nyine Hussein Rajabu yahoze arongoye n'uyu mugambwe uri ku butegetsi ubu ngubu akaba abarizwa nyine mu buhungiro mu gihugu c'u Rwanda nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga uyu yahoze anarongoye umugambwe uri ku butegetsi uzwi nka CNDD-FDD ku ngoma cyangwa se ku gihe cya Petero Nkurunziza amakuru rero inzego z'umutekano zifise ngo nuko izo modoka zariko zirategurirwa kugira ngo zikoreshwe mu guhungabanya umutekano mu gihe muri ico gihe nyine nga mu gihugu c'u Burundi zimwe muri izo pikipiki rero zirimo ibimenyetso by'umugambwe UPD ngo ariko kandi uwo mugambwe ukaba wo warakomeje kugenda unabihakana nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga amakuru rero ahari nuko na BBC ubwayo yamaze kuba yomeza neza yuko Rajabu Hussein ahari ndetse leta y'u Burundi ngo byaba ari ibinyoma icakora nayo ubwayo yagerageje kuba yovugana n'abategetsi muri leta y'u Burundi by'umwihariko ntibabasha kugira ico bamutangariza ku bijyanye n'imvaho y'ayo makuru amakuru rero ahari nuko ngo Hussein Rajabu yarafise gahunda nyine zo kugerageza kuba yo kwinjira mu gihugu c'u Burundi muri iyi myaka iheze ariko bikaza nibize kuba byo mukundira leta ikaza kuba yarabitahuye ariko gushika none iyo leta nago yatuje ihora imwikanga cane mu gihe ibihe by'amatora iyo byegereje ubu rero botanguye kugerageza kuvuga yuko uyu Rajabu yoba ahari cyangwa yoba agerageza kuba yo kwinjira mu gihugu c'u Burundi akaba yafashwe ariko nanone amakuru dufise atari ivumbi nyine nuko umwe mu banywanyi biwe wavuganye n'umumenyesha makuru wacu yamubwiye yuko Rajabu Hussein ahari ndetse atakibazo na kimwe afise nk'uko bikomeje kugenda bigaragara umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye azoba aramutswa umuryango Komesa kuva ku itariki ya 31 Gitugutugu umwaka 2024 uyu munsi ku itariki ya 13 Myandagaro umwaka 2024 umushikiranganje mu byo ajejwe harimo gufashanya n'ayandi makungu Ambassadeur Albert Shingiro hamwe na Cireshe Kikwekwe umunyamabanga mukuru w'umuryango Komesa bashize umukono ku masezerano ari hagati y'u Burundi n'iryo shirahamwe ayo masezerano yemera umurundi gutunganya inama nyine iyo nama ikazoba ku itariki ya 31 nyine muri uko kwezi gutanguka amakuru akomeza kugenda tugera bivuga umunyamabanga mukuru wa Komesa Cireshe yagize ati turashimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'abarundi kuko bemeye ko inama ya 23 y'umuryango wa Komesa izobera mu gihugu c'u Burundi uyu munyamabanga amenyesha yuko buri mwaka umuryango wemerera abakuru b'ibihugu b'uwo muryango nyine guhura kugira ngo barabire hamwe aho umuryango ugeze ndetse n'ingorane ufise hamwe n'ibyihutirwa Cirishe Kapepe arongera ati umukuru w'igihugu c'u Burundi ntazorongora iyo nama gusa niwe azohora aserukira uwo muryango mu nama n'amahuriro mpuzamakungu umushikiranganje ajejwe mu byo gufashanya mu gihugu c'u Burundi Ambassadeur Albert Shingiro amenyesha yuko ayo masezerano atewe ko umukono ariyo ntango y'inama izoba muri Gitugutu yagize ati turashimye abakuru b'ibihugu b'uyu muryango batwizeye kugira ngo twacire iyo nama ihuza ibihugu bishiga kuri 21
hamwe. Albert Shingiro avuga yuko imbere yuko iyo nama ibaha n'ubundi hazoba ihuriro rihuza abagwizatungo abo muri aka karere business forum kugira ngo baze kuraba ubutunzi kama hamwe n'ibyo abo bagwizatungo mu Burundi bokora kugira ngo nabo botere imbere. Kuko rero bikomeje kugenda bigaragara ibi ni bimwe mu bintu biriko bivugwa nga mu gihugu c'u Burundi ndetse bakomeza no kugenda banishimira. Gitega umugwa mukuru w'ubutegetsi, inzu z'ubudandarizo zirenga zitanu ziri ruhande y'isoko nkuru nyine ya Mutaho zarahiye biturutse ku muriro wadutse mu nzu inzu babarizagamo, nkuko abenegihugu barangurira imirimo aho ngaho nyine kuri iyo soko bitwiganirije ngo hari nk'igice cy'isaha 4 z'ijoro aho bumva ikintu gituritse mu nzu yo kubarizamo baja babona umuriro urazamutse. Abari bafise abari hafi bihutiye kumena ayo mazu kuri ubwo ruhande nyine bakaba barashoboye kurokora ibitari bike mu bifungurwa byahadandarizwaga. Abajejwe gukinga impanuka nabo nyine barashitse gufasha kuzimya mu rwego rwo kugira ngo hatabagwe ibintu byere kwangirika. Gushika ubu ngubu rero nawe uramenya icateye uwo muriro, bamwe bavuga yuko nyine woba waraturutse ku muyaga nkuba, abandi bakikeka abagizi ba nabi. Abadandaza mu isoko nkuru nyine ya Mutaho basaba yuko amwe mu mazu yubatswe mu mbaho ari hafi y'iyo soko nyine yo kubakishwa ibyuma kugira ngo hadutse umuriro ntuzafate urudandaza rw'abo bantu. Mu gisantere n'ubundi wa komine Mutaho nk'uko bikomeje kugenda bigaragara niho ri imbere amenyesha ko bagiye gutegeka abacuruzi bose mu micungararo y'isoko kubakisha ibyuma. Ahamagarira kandi abenegihugu kwijukira kuja mu mashirahamwe y'ubwishingizi kugira ngo bakingire ibyabo nyine nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Iki gihugu c'u Burundi kirafise ibibazo bigiye bitandukanye bikomeje kugenda bigaragara mu buryo bukomeye cyane, ndetse gushika none bamwe bakavuga yuko iki gihugu ubwacyo uburyo cyoba kirongowe n'abantu badafise ubunararibonye ku buryo ntaho bashobora kuba bokivana cyangwa ngo bagire aho bagishyitsa. Bakaba bavuga yuko nyine byari bikwiye yuko bamwe mu bakirongoye botanga imihoho. Ibi ni bimwe rero bamwe mu bamaze igihe bari mu buhungiro guhera mu mwaka 2015 bavuga yuko nyine batizeye no kuba bogaruka nga mu gihugu c'u Burundi. Kandi bikomeje kugenda biravugwa mu gihe hitegurwa amatora. Imwe mu migambwe igiye itandukanye ikomeje kugenda ivuga yuko ikomeje kubangamirwa n'imbonerakure nga muri iki gihugu c'u Burundi, aho imbonerakure zikomeje kugenda zibasira ahasanzwe hakorera ibigo bigiye bitandukanye bitavuga rumwe cyangwa bidahuje imigwi n'iki gihugu c'u Burundi cyangwa se na CNDD-FDD. Bakavuga yuko urubyiruko rwa mu gihugu c'u Burundi nyine rusanzwe ruzwi nk'imbonerakure rurimo ruragenda rukora amakosa ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye nyine nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ariko kandi gushika none amakuru dufise nuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yaje kumvikana avuga yuko nyamara nubwo bakomeza kugenda bavuga ko ifaranga ry'u Burundi ridafise agaciro, ngabona yuko nyine iryo faranga ry'ubwabo ngo ryo rifite agaciro ndetse ngo karemereye cyane, aho yaje kugenda agira byinshi abitangazaho. Nyine turaza kugenda tubigarukaho mu buryo burambuye mu makuru yacu ataha. Bagenzi bacu dufatanya mu gutegura aya makuru bamaze kugenda babidutohoreza 5 kuri 5 nyine nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Perezida Evariste Ndayishimiye kandi akomeje kugenda avuga yuko gushika none uko byogenda kose yiteguye gukomeza kurongora iki gihugu nubwo gikomeje kugenda kigaragaramo ibibazo bigiye bitandukanye.
Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye kumvikana kandi yikoma bamwe mu bayobozi bafatanyije mu kurongora ico gihugu c'u Burundi, avuga yuko ngo abenshi ngaha muri ico gihugu batajya bishimira kubona iki gihugu c'u Burundi kimeze neza cyangwa se gifise umutekano. Avuga yuko uko vyogenda kose azakora byose, nashaka bose ngo bazagende bave mu biro azobyikorera. Ni mu gihe ibi ngibi rero nyine yabitangaje, ni mu gihe n'ubundi yabitangaje mu gihe rero nyine yarari kwifatanya na bamwe mu bamaze iminsi barakora isuku guhera ejo, aho yategetse ko indwi yose irashira bakora isuku. Imiryango y'abanyamurenge irasabira ubutabera bene wabo biciwe mu gitero cyagabwe mu nkambi ya Gatumba mu gihugu c'u Burundi hafi y'umupaka wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ico gitero cagabwe n'imitwe yitwaje ibigwanisho irimo nka FRN, Paripe Hutu mw'ijoro rya tariki ya 13 Kanama umwaka wa 2024 kicigwamo abanyamurenge bagera ku 116. Umuryango GRCF Gatumba Refugee Service Foundation uhuza abarokotse icyo gitero uvuga yuko watanze icirego mu rukiko mpuzamakungu rwa ICC urusaba gukurikirana abagize uruhare muri cira gitero, ariko ngo nta kirakogwa. Uyu muryango usobanura yuko kandi wanatanze ikirego mu Burundi ndetse no muri RDC usaba ubutegetsi bw'ibyo bihugu gukurikirana aba bantu, cane ko imitwe yitwaje ibigwanisho yabo yakoreraga muri ibyo bihugu byombi, gusa nabwo ngo nta cakozwe. Abahoze muri FRN bakingiwe n'ubudahangagwa bahawe n'amasezerano yo guhagarika imigwano yashyiriweho umukono i Dar es Salaam muri Tanzania ku itariki 7 Nzeri umwaka wa 2006 nk'uko byemejwe na Pasiteri Habimana wigeze kuba umuvugizi w'uyu mutwe. Umuryango Coordination de Mutualité Banyamurenge wibukije ko n'ubundi hakenewe ubutabera ndetse no gukora ibishoboka byose kugira ngo ubu bwicanyi butazosubira. Uyu muryango uzwi nka Gakondo wagize uti mu myaka ishika kuri 20 ibikomere ntibirakira kuko abazize iki gitero n'imiryango yabo bimwe ubutabera. Gakondo irasaba abagize umuryango wacu hirya no hino ku isi kunga ubumwe mu gusaba abakigabye gukurikiranwa byanze bikunze. Uyu muryango watangaje yuko abanyamurenge bazakomeza gusabira abiciwe muri Gatumba ubutabera mwijwi riranguruye kurushaho kugira ngo nyine umuryango mpuzamahanga utazibagirwa akababaro kabo. Uti nubwo rero hari ibimenyetso kandi umuryango mpuzamahanga ukaba waracyamaganye abagize uruhare muri ubu bwicanyi ntabwo bigeze bakurikiranwa, ntabwo uyu muco nyine wo kudahana wambura agaciro abazize iki gitero gusa, ahubwo unatuma ubugizi bwa nabi n'akarengane bikomeza kugenda binagaragara nyine nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Ibi byose nk'uko bikomeje kugenda bigaragara rero ngaha muri iki gihugu cya Uganda niho hari habereye umuhango ukomeye wo kwibuka nyine abo banyamurenge baguye muri ico gitero cyabereye ngaha mu Gatumba muri ico gihugu c'u Burundi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umugabo akurikiranyweho gukoresha ibikangisho kuri Kamala Harris wamaze gutangwa uzahagararira ishyaka rya Donald Trump mu matora mu ishyaka rya Joe Biden mu matora ateganyijwe muri uyu mwaka. Umugabo witwa Frank Carrillo wo muri leta ya Virginia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yajyanywe mu nkiko azira gukoresha ibikangisho kuri Vice Perezida w'ico gihugu Kamala Harris abinyujije ku mbuga ngurukana bumenyi. Frank Carrillo w'imyaka ishika kuri 36 yarezwe kuwa gatanu w'icyumweru giheze bitewe n'ubutumwa yanyujije ku rubuga rwa Get nyuma
yuko Kamala Harris atangije ibikorwa byo kwiyamamariza kuyobora ico gihugu ahagarariye ishyaka ry'abademokaratike asimbuye Joe Biden wikuye muri ubwo rugendo. Frank Kairo yanditse avuga yuko Kamala Harris azicuza naramuka agerageje ibikorwa byo gushaka kwitoreza ikibanza c'umukuru w'igihugu bigaragara mu nyandiko y'ikirego yatanzwe mu rukiko. Uwo mugabo kandi yongeye kugaragaza ko Kamala Harris akwiye kotswa igitutu kandi ko ni hataboneka umuntu ubikora we azabyikorera ku giti ciwe. Ati Kamala Harris agiye kwicuza naramuka agerageje kuba perezida, akeneye kotswa igitutu kandi nzabyikorera ubwanjye niba nta wundi wobikora. Abagenzacyaha bagaragaje ko ibyo uwo mugabo yakoze ari yarabizi kandi abigambiriye gutera ubwoba bwo kuba yagirira nabi undi. Ubushinjacyaha kandi bwagaragaje ubundi butumwa bwinshi bwagiye bwandikirwa na Karino akoresha ibikangisho n'imvugo zisesereza. Mu butumwa bwinshi uwo mugabo yanditse harimo ubwo yanditse ku itariki 27 Nyakanga umwaka wa 2024 nyuma y'iminsi mice Joe Biden yikuye mu ihatana ryo umwanya w'umukuru w'igihugu. Muri ubwo butumwa yagiye yandika harimo umubutuka perezida Joe Biden n'umuyobozi mukuru wa FBI Christophe. Igitabo cy'amategeko ahana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kigaragaza ko gukoresha ibikangisho kuri perezida, vice perezida n'abandi bayobozi bakuru bihanishwa nibura igifungo gishobora kugera ku myaka ishika kuri 5. Bashimira yuko mubana nanjye mu makuru n'ibiganiro mbagezaho hano kuri Ndomonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV.